ijya chemistry bubatse kuri bajya abasore batatu Modric, Kroos na Casemiro. Urabona ko habuzemwo umwe. haraboneka kujuragirika si Casemiro wenyene si Kroos wenyene si Modric wenyene. Ni gihe cy'isaha 6 zirenga ku minota igera ku 8 nkuko nari mpejeje kubabwira twihute twerekeza ku mugabane wa Buraya. Abona ko hariko havugwa byinshi bigiye bitandukanye mu migwi musanzwe mukunda cyane. Abona ko tumaze imisi duherana cyane mu mugwi wa Real nako wa FC Barcelona muri Antunga. Abona ko kuri no munsi tugira duhere mu mugwi wa Real Madrid. Bamwe mu bakunzi bayo kumbure baraba gatebe novuga bicara ubona ko twabategurire byinshi biriko bivugwa muri uwo mugwi wa Real Madrid. Bamwita novuga Dani Ceballos n'umukinyi wo hagati novuga asanzwe yegukira umugwi wa Real Madrid kuri uno munsi. Umukinyi novuga yagiye aratizwa novuga mu migwi myinshi igiye itandukanye. Kuntizanya mu mugwi wa Arsenal ubona ko urwego rwiwe rutashimishije bamwe mu ndongozi b'umugwi wa Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza. Biza kurangira novuga agarutse muri equipe asanzwe yegukira ko ya Real Madrid. No musore ubona ko umusore wa kera wa Real Betis mu gihugu cya Espagne birumvikana. We ubwiwe no ubona ko yifitiye icyizere novuga gukinira equipe ya Real Madrid. Equipe y'ibikombe vyinshi nkuko bakunda kubivuga bamwe mu bakunzi bayo. None musore ubona ko yifitiye icyizere yuko uzohamagarwa muri equipe nserukira gihugu ya Espagne. Abona ko kuruno nkuko kinyamakuru Maxi Foot kuruno mugoroba kuruno muri kano gatondo cyazinutse kibivuga yuko no musore bita Dani Ceballos yisabiye umwanya wo gukina novuga mu mugwi wa Real Madrid. Abona ko ari mu ntumbero yuko uzoja mu gihugu cya Qatar mu gikombe cy'isi, ariko sinzi yuko bita Enrique novuga azohava amugomwa kugira ngo novuga jane na squad yiwe mu gihugu cya Qatar. None musore ubona ko yabicishije ku rubuga rwiwe novuga yisabira kanya ko gukina mu mugwi wa Real Madrid. Muri sede tugiye kuba dutangura n'umugwi wa Real Madrid ubona ko ugerageje kuraba mu rutonde novuga rw'abakinyi itagiye kuba yifashisha nawe nyene mu rutonde yari yagaragayemwo, ariko kugeza kuri uno munsi nta mugwi novuga uri kurifuza uno musore uraboneka. Rero kuri uno muri kino gitondo nko kinyamakuru Maxi Foot nari meje kubabwira cyazindutse cyandika yuko yasavye umwanya wo kuzokina mu uwo mugwi wa Real Madrid. Icyo no kwibutsa nuko uno mukinyi bita Dani Ceballos ari umwe mu bakinyi novuga bakina ku ruhande rwo hagati. Ku ruhande rwo hagati nago ha Real Madrid turahaza ari wo bita Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro. Bazanye ko nundi bita Aurelien Tchouameni abamukuye mu mugwi wa AS Monaco. Gushira kundi musore bita Federico Valverde na Camavinga, Eduardo Camavinga n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero uno musore bita Dani Ceballos w'umunya Espagne kuba yisabiye umwanya ko azoshaka kuzokina mu mugwi wa Real Madrid. Simbona mwabo wazohava hitamo kwicarika kuko ugerageje kuraba urwego rwabona abakinyi bari ku rwego novuga ruri hejuru cyane ugereranije n'urwego rw'uwo bita Dani Ceballos. Guys kumbura uwo bita Dani Ceballos bivanye namwe mu majambo yiwe muramubona yicaritse uwo bita Toni Kroos canke Eduardo Camavinga ubona ko nabo berekanye urwego rwiza novuga muri championnat tware turangije batwara igikombe cha Premier League nako muri Antonga cha Ligue des Champions bongera batwara novuga n'igikombe cha La Liga cyo ngaha mu gihugu ca Espagne. Uwo bita Dani Ceballos muramuha amahirwe novuga ko uzokina mu mugwi wa Real Madrid akicarika bano basore. Burya cyo nshobora kuvuga abakinyi basanzwe barakuriye muri Castilla baba bafise navuga ne amahirwe make yo gushobora kuba banigaragaza mu rutonde rw'abakinyi 11 Real Madrid babakina ko banakoresha. Kuko ni Real Madrid kuri uno munsi ugerageje kuraba amafaranga baguze uwitwa Camavinga n'uwitwa Tchouameni bigoye kumvisha umuntu yuko bano bakinyi bagiye kuba banicara ku ntebe y'abasubirira abandi bakicarikwa n'uwitwa Dani Ceballos n'ugwego rw'aba basore n'ugwego basanzwe bafise. Ni kuri uno munsi ubona yuko ni Dani Ceballos bivanye n'urukundo ubona ko yakuriye mu Real Madrid avuga ni muhira, ariko ugerageje kuraba amazina basanzwe banasangiye no navuga ni poste mu Real Madrid ubona yuko kugira shobore kuba nashikirwa byosaba no navuga ni umwanya muremure. Ko ni Real Madrid uko bukiye uko bwije ntibasiba kuba banasubiza yandi mazina mashasha banakuye mu yindi migwi. Urabivuze neza yuko kuri uno munsi bafise uwitwa Tchouameni
bakagira n'uwitwa Eduardo Camavinga kuri uno munsi ariko aravugwa n'ibinyamakuru byinshi navuga ni mu gihugu cya Espagne bivanye n'urugero rwiwe uko ariko ariyerekana mu myimenyerezo. ni umwe mu basore novuga dushobora kuba tunamubona mu mwaka uza agira icyizere kirenze kumenyereza wiwe Carlo Doni Ancelotti uwo bita Eduardo Camavinga. Uwitwa Eduardo Camavinga. Ubona ko no mu buruko bavuga ko yitwaye neza pa raporo y'abandi. Ubona ko yaje ari fit sana. Yes, nibyo ndiko nakubwira rero. Kuitwa Dani Ceballos kurondera ikibanza ku ruhande rwo hagati, kibanza gisanzwe gifashe bano batama babiri basanzwe navuga ni baza kabanga gakomeye kari y'amahiganwa. Kamahiganwa akomeye nka Ligue des Champions, nka La Liga. Ubona ko bizomugora gose kuko ku ruhande rwe ari uwitwa Valverde, hakaba uwitwa Camavinga, hakaba n'uwitwa Chouameni. Aba bose kugira ushobore kubona yabicarika bisaba yuko uba uri kuri rugero rushimishije. Ntibyadutangaje kubona umugwi wa Real de Madrid kuri uno munsi unarekura umukinyi yafatiye runini navuga ni muri rya parcours yo kuba banatukahukana ibikombe bitatu bikurikiranye ba Ligue des Champions witwa Isco. Kuno munsi bamweretse umuryango. Ubona ko bamweretse umuryango bivuga ko ashobora kuba nasinye umwanya mugwa wa Sevilla. Rero no kurindira niwe nibyo yifuza, ariko ku ruhande rw'iwanje ndabona yuko kuri Ceballos kuro navuga ni umwanya uhagije ku ruhande rw'umugwi wa Real de Madrid. Kubwanje cyo nshobora kuba ndanamuhanura hamwe yongira umuhanuzi nuko ari umwe mu basore bafise talent nziza, ariko ni talent bisaba yuko kugira igaragare neza yoronka umugwi wo myizera ukamuha umwanya uhagije. Kumbure ntaguciriyemwo ubona ko afise icyizere cyo kuzojana no bita Luis Enrique mu gihugu ca Qatar novuga mu nkino z'isi, biba ngombwa novuga yuko baranka umwanya uhagije wo gukina muri club. Sinibaza yuko n'uwitwa Ceballos wewe nimba afise vision yo kujyana n'uwitwa Luis Enrique mu gikombe cy'isi yose, nuko yosaba umugwi wa Real de Madrid wo murondera umugwi bo mutanga ku ntizanyo kandi kuko n'ahandi ni muri Real de Madrid uje kwinjira hagati ya Chouameni batanze miliyoni zirenga 80 ari uwitwa Camavinga ari hajya ubona yuko muri uno mwaka yakoreshwa mu minota 15 agahindura ibintu bigoye kuza uva mu mugwi wa Arsenal wowo uri muri Europa League. Mubona ko uza kwiyempoza ku mazina Ceballos yari hajya muri uwo mwaka. Ceballos yari hajya nawe yari muri ba bandi bagombora yari muri Real de Madrid kuko n'urukino rwa final ubona yuko yashoboye kwinjira hamwe n'uwitwa Camavinga kugira bakalme situation ku ruhande rwo hagati. Ariko nibaza yuko nimba koko afise vision yo gukina igikombe cy'isi yose nuko yosaba Real de Madrid ko bomutiza hama akaraba ahantu yoronka umwanya muri kino kiringo cy'amezi 5 imbere yuko bagenda agashobora kuba nibonekeza. Nimiburi apana kumutiza kuri ya migwi ndiko ndavuga nka Granada cyangwa umugwi wa Valladolid. Nimiburi muri ya migwi nyene isanzwe ishininga ku ruhande rwa La Liga cyangwa karondera ku ruhande navuga ni gato ashobora kuba bana mwiyumviraho ku ruhande rw'umugwi wo mu Bwongereza kuko ni mukuza muri Fuja Roya uwitwa Ceballos burya hawe icyizere n'uwitwa Luis Enrique bivanye n'izina ry'umugwi wa Arsenal ku mugabane wa Buraya na cyane cyane n'ihigano yo mu gihugu cy'Ubwongereza ko sinomubwira yuko yogenda mu Budagi ngo akitega yuko uwitwa Luis Enrique mu guserukira gihugu yo mutuma ya momo ubisiguye neza cyane ko bita Dani Ceballos nimba yo bayifuza gukinira ikipe nserukira gihugu ya Espagne. Kugaragaje kuraba ku ruhande rwo hagati muri seziza uwo bita Dani Ceballos kumubona mu kibuga ni ibintu bigoye bivanye novuga n'abakinyi bari ku ruhande rwo hagati. N'uruhande rwo hagati ruriko kano gasore k'akanyayirigwe Valverde, kano ka Valverde, Federico Valverde. Rero nagasore nako nyene gazaka kaburi kibanza bivanye n'aba ba Casemiro, aba ba Modric naho rero utegeza kuba uniyumvira bya kuri uno munsi nimba Valverde ari umwe mu bakinyi navuga ni basangiye poste n'uwitwa Casemiro, ariko Real de Madrid bagafata navuga ni shwa yo kuba banamukinisha nk'umufueliye ku nimero 7 nivya bindi bikwereka yuko ku ruhande rwo hagati izana no kuri uno munsi tuko turavugana na ofisi cyizere ijana kujana yuko witwa Chouameni
agiye kuba natangura mu kibuga hagati nonavuga ni ku ruhande rwa Real de Madrid. Icyo kintu kirakomeye Momo. Bamuguza amafaranga menshi ndabyanze, ariko nta numwe afise ikiza yuko uwitwa Chouameni agiye kwicara ku mutama w'amateka uwitwa Casemiro ku ruhande rw'umugwa Real de Madrid. Chouameni bamuzanye kubera ijya place ya Toni Kroos. Ubona ko na Toni Kroos yanse kongereza yandi masezerano kugira arabe uwo mwaka bizomera gute ku ruhande rwiwe. Mbega rero performance zizomera gute? Si azoza arizegwa match zose canke nico kibazo gihari ko nawe mu kugiragira amakenga yabanje kuraba uwo bazanye bariko barazana abandi kuri poste yiwanje bariko bazana abandi nibyo ndiko nakubwira ndiri ntashobora kuvyifatamwe nzoshobora kuronka uwo mwanya kuri uno munsi nimba bazanye uwitwa Kamavinga bakazana uwitwa Chouameni nuko bakeneye yuko bano basore babiri boronka experience kuri bano basaza uwitwa Modric uwitwa Toni Kroos bariko baragenda uko uranyumva uwitwa Valverde wewe ku ruhande rwa nimero 6 aramaze imyaka ari kumwe n'uwitwa Valverde ni nimero 10 Valverde na 8 na 10 ku nimero 7 no ku nimero 6 ni Kamavinga na Casemiro ko bamuzanye Kamavinga azoza burya Valverde yaje kuba yerekana yuko ashobora gukina nimero 10 na nimero 8 na nimero ariko poste principal witwa Valverde ni nimero 6 hagati mu kibuga ariko kuri no munsi barafise witwa Kamavinga ashobora kuba nakina nonavuga ni ku ruhande go hagati nk'umusentinel ukuranyumva rero kuri no munsi ndiko ndavuga ni uwitwa Chouameni kuza uwitwa Kamavinga kuza nuko Real de Madrid iyi ni projet yo mu myaka iri imbere ariko ku ruhande rwo kuvuga ni uzanye uwitwa Chouameni naho witwa Toni Kroos yanse kuba anasinya amasezerano suno musore ushobora kunyizera 100% kuno munsi yuko agiye kuba nahe ku mugwa Real de Madrid ku ruhande rwo hagati akaza guhangana n'ino migwi isanzwe inakomeye ku mugabane wa Buraya bisaba yuko bano bakinyi ubazana ariko bari kumwe n'uwitwa Toni Kroos n'uwitwa Modric bakigiraho byinshi kugira bashobore kuba baniyadapta ku buryo Real Madrid ntibize kuboneka uwitwa Toni Kroos n'uwitwa Modric bagiye kuba nasoka umugwa Real de Madrid batangura kuba banirondeza ku ruhande rwo hagati na Casemiro ugerageje kubiraba yaje yadapta mu system yaje yigira kuba umutama mu nivyo niho nakubwira ngo ni na Casemiro nawe nyene urabona yuko mu kwinjira muri iyo system yabona bagabo n'uwitwa Zidane yamuzanye amuzana amushira nk'umuramplace ariko ubona yuko nuno munya Brazil ashoboye kuba nigaragaza hakiri kare burya yerekana yuko ari ku rugero rumeze neza burya ni Real de Madrid kuri uno munsi naho tuba dufise bano batama uwitwa Toni Kroos n'uwitwa Luka Modric burya Casemiro arafise icyo fatiye runini nonavuga ni haruhande ya nimero 6 no mugwa Real de Madrid kenshi igihe yari mu mvune batsinda gute imipira yacahe kuko bisaba yuko uwitwa Casemiro uwitwa Toni Kroos n'uwitwa Luka Modric bisaba yuko kwa kuntu baba bari libre basaba yuko bakuri imipira inyuma bakaca banayiduza rero ugeragaje kuraba n'imyaka basanzwe bafise ku myaka bafise uwitwa Casemiro uwitwa Toni Kroos n'uwitwa Luka Modric ijya system yo gukina ukuni ibipira inyuma uwidugana imbere ujya gusatira Real de Madrid umwanya wose usanga iyo batari kumwe n'uwitwa Casemiro usanga abantu batama babiri bisa nk'ibibacanga hagati mu kibuga ariko iyo haje witwa Casemiro urabona yuko witwa Modric arafise wa mwanya kuvuga ndi ari libre kugira ashobore gucenga kandi anaduza ku bane ko musatirizi ahereza witwa Karim Mustafa Benzema yes ijya chemistry bubatse kuri bajya basore batatu Modric Kroos na Casemiro urabona ko habuzemwo umwe haraboneka kujuragirika si Casemiro wenyene si Kroos wenyene si Modric nico gituma wo bita Momo nico gituma ugasanga Karim Benzema yaje kwironderera imipira bajya abahungu bakiri bato baracafisa akazi gakomeye cyane nico gituma wo bita Momo yakubwiye ati ni projet ya long terme kuri bano basore no batoye bakije kuko ugerageje kuraba undindire gato Vivi Momo yabivuze neza ati biragoye kubona uwo bita Chouameni novuga azoza yicarika bano basaza bagera kuri babiri dukuyemwo bita Casemiro niba bakinyi novuga bakiri bato baje bashaka novuga kudugira ku bandi kandi biragoye kandi
kuzobona uwo bita Luka Modric ndetse n'uwo bita Toni Kroos ari babandi batangura urukino bakongera bakaruheza gusa nawe bazaba bakeneye kuvuga ati za miliyoni zirenga 40 twamuguze turakeneye kuzishira mu kibuga turabe kuko yigaragaza kandi n'ibyo ni wa mwanya muto ashobora guhabwa kuri uno munsi cyo womenya Vivi araheze imyaka irenga 15 umukinyi wenyene yaje ava hanze y'umugwa Real Madrid agashika nabikora ku mwaka wiwe wa mbere n'uwitwa Alaba raba uwitwa Eden Hazard ava mu gwa Chelsea ariko nuwo bita Eduardo Camavinga nta saison mbi yagize nta saison mbi yagize ndiko ndavuga mbe ni Eduardo Camavinga kuri uno munsi ni Eduardo Camavinga kuri uno munsi ibice byinshi yashoboye kubona akora neza nta mwanya munini yatangura mu kibuga ugerageje no kuraba uwitwa Alaba wewe yashitse uwitwa Ramos agiye mu mugwa Paris Saint-Germain binasaba yuko yinjira mu mugwi akiyadapta na system ya Real de Madrid